Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu nayo yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho muherereye hose mwe muri ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ubuseruko, ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure, mwese ndabahaye kaze muri ano makuru. Tukaba tugiye kubagezako rero amakuru ariko aravugwa mu gisata c'umutekano be n'amatohoza yakozwe n'ishiramwe Focode kuri ba bantu bagaragajwe na Petero Nkurikiye ko aribo bagize uruhara rukomeye cyane mu iterwa ry'amagrenade mu gisagara ca Bujumbura. Ni mu gihe bo bavuga ko hari igipfungo cinshi igipolisi kitigeze kivugwa ate grenade abanyagihugu kwa gatanu uheze. Ni mu gihe ku munsi wa gatandatu igenekerezo ya 11 Rusamu y'umwaka w'ibihumbi 2024 umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Lieutenant Colonel Petero Nkurikiye yaratanze ikiganiro cyo kwerekana abamazi iminsi batera amagrenade mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo yabikoze mu gihe hari haraye hatewe grenade ku bantu bari bategereye imodoka zibunguruza imbere y'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Muri ico kiganiro Petero Nkurikiye yarerekanye abantu batandatu bafashwe bagirizwa amagrenade amazi iminsi aterwa. Ivyo bikaba vyaratumye benshi bibaza ko aberekanywe aribo baraye bateye iyo grenade yakomerekeje abantu 38. Gusa ibi sivyo na gatoyi. Petero Nkurikiye ntiyigeze avuga wateye iyo grenade. Mu bagabo batandatu berekanywe, batanu bari bamaze ikiringo kirenga indwi bapfunzwe. Umwe niwe avugwa ko yari yaraye ateye grenade ataco yononye mu Ngagara. Murano makuru tugiye kubasangiza ibintu bitangaje twabonye muri kino kiganiro ca Petero Nkurikiye. Muri batandatu berekanywe, batanu bari barengutse kuri parike Ntahangwa kuwa gatanu nyene. Ico Petero Nkurikiye atavuze nuko bano batanu muri bano bantu yerekanye bari baraye barengukijwe kuri parike ya Ntahangwa ku munsi wa gatanu igenekerezo ya 10 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024 hafi y'isaha indwi z'umurango. Abagabo 9 bambaye amapingu barengukijwe kuri parike ya Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Aba bantu bazanywe n'abakozi b'iperereza babanza kubapfungira mu gasho ka parike kubera cazira ko bavugana n'umuntu numwe. Bagiye gusambishwa bambaye amapingu ibitamenyerewe, basambishijwe batagira abababuranira kandi imiryango yabo ntaco yigeze imenyeshwa. Ni mu gihe umukuru wa parike Ntahangwa atariho yari, ahubwo we yari Matana mu nama ya Perezida Ndayishimiye. Bajeje gusambishwa abakozi b'iperereza bavuze ko 4 baca bajanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba, 5 nabo basubizwa mu iperereza. Ivyo navyo nyene biranyuranye n'amategeko. Iyo umuntu amaze kugera mu minwe ya parike ntasubizwa mu Nyamiramabi. No kuvuga ko ku munsi wa gatandatu umupolisi Petero Nkurikiye yerekanye abantu 5 ataragifise ko ububasha bari kuba bari mu Mpimba. Umuntu yashobora kubavuga ko yari umuvugizi wa sentare nahinyuzwa na parike na Procureur General de la République ndetse no bita Agnes Ibangiricenge. Kubera ikipereza rero ryategetse ko 5 bonyene basubizwa mu iperereza, ryo baryari rizi ko hari grenade za guterwa uwo mugoroba, maze bukeye bagaca berekanwa ko bateye iyo grenade. Hano hariho igipfungu. Ni mu gihe umwe mu berekanywe ari we yaraye ateye grenade ataco yononye. Mu bagabo 6 berekanywe na Petero Nkurikiye harimo umwe yitwa Vena Buhungu. Uyiwe avuga ko yari yaraye ateye grenade mu Ngagara hafi y'ububiko bw'igitoro. Petero Nkurikiye yavuze ko iyo grenade ata muntu numwe yishe kandi atakintu yononye, kiretse ko yakomerekeje ku maboko uwayiteye. Petero Nkurikiye yavuze ko igipolisi cyamufashe kica kiraja kumuvuza kubera ubunyamwuga gifise. Hano naho nyene tuhasanga inkuru itangaje ku bazi iperereza ry'u Burundi uko rikora. Tubona umuntu avugwa ko yateye grenade mugabo ataco yononye kiretse gukomeretsa we nyene. Tubona umuntu atigeze apfungwa mu iperereza nk'abandi. Tubona umuntu avugwa ko ajeje gukora iryo bara yafashwe n'igipolisi acajanwa kuvugwa, ariko hageze gutanga ikiganiro buke akaba yarahagaze neza mu bandi. Tubona kandi umuntu yakomerekejwe na grenade ateye ariko imukomeretsa ahantu hatoye hapfutse ku maboko abiri.
mbega umuntu ateye grenade imukomeretsa ku bikonjo gusa kandi ku maboko abiri. Tubona umuntu atigeze asambishwa ariko ari kumwe n'abandi bari bamaze iminsi myinshi mu iperereza, mbere bari baraye bahawe parike. Ibi navyo nyene birimo igipfungu gikomeye. Ikindi cyatangaje abantu ni ingene Petero Nkurikiye yatanze imyidondoro ikwiye ya batanu ariko ageze kuri Venant Buhungu atanga amazina yiwe gusa, avuga nico yari yaraye akoze. Kubera ko umwidondoro wa Venant utatanzwe, hano twanyigejwe iki? Abamuzi muradufashe kumenya neza uwo ari we. Muri batandatu, babiri bonyene nibo bagirizwa gutera grenade. Mu bagabo batandatu Petero Nkurikiye yerekanye babiri nibo yavuze ko bateye grenade. Abo ni Venant Buhungu avugwa ko yari yaraye ateye grenade ataciye nonye mu Ngagara. Uwa kabiri ni Emery Butoya avuga ko yari ateye grenade yononye ivyuma vy'amatara transformateur ku genekerezo ya 2024 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 mu Ngagara. Bane rero basigaye ntibagirizwa gutera grenade. Babiri bavuga ko bari bafashwe mu migambi yo kuzozitera, babiri bandi bagezwa kuba barahaye indaro canke bagapangisha Emery Butoyi. Gode na Skeri boba arabishikanye. Mu bagabo batandatu Petero Nkurikiye yerekanye harimo babiri avuga ko bafashwe bari mu migambi yo kuzotera grenade. Abo ni Skeri Mpawenimana ndetse na Godi Ndayikengurukiye. Skeri avuka ku mutumba wa Kivumu muri komine Matango ho mu ntara ya Kayanza. Godi nawe avuka ku mutumba wa Kibaribari muri komine Gatara ho mu ntara ya Kayanza. Aba bazi batubwiye ko bari bamaze imyaka nk'ibiri atawuzi iyo abo bagabo bagiye, ariko ko hari haize nk'amezi abiri bagarutse. Umwe mu baherutse gusohoka mu gasho k'iperereza Bujumbura yatubwiye ko yasize Godi na Skeri mu gasho. Yatubwiye ko kandi nabo bandi Nkurikiye yerekanye we yabasize mu iperereza bapfunzwe bambaye amapingu. Uyu muntu yatubwiye ko abo bantu haba ku murango, haba mu ijoro, haba hanze canke bashitse mu gasho, hose babagumiza k'amapingu. Uwitwa Emery Butoyi we yamaze indwi yose abosha amaboko mu mugongo ariko amapingu. Inyuma y'indwi niho bamutezuriye amaboko bayabohera imbere. Ariko icyatangaje uwo muntu nuko Godi na Skeri bo batigeze bashirwa k'amapingu. Yagomye yibaza impamvu Godi na Skeri bari borohewe kandi basangiye dosiye n'abo bandi. Skeri Mpawenimana yaganiriye abo bari bapfunganywe ko yahora muri Red Tabara, hanyuma afata ingingo yo gutorokaza kwishikana ku butegetsi bw'u Burundi. We yavuze ko ageze iwabo muri komine Matongo yafashwe n'imbonerakure zimushira utwara igipolisi mu Kayanza, nawe acamuha utwara iperereza mu Kayanza. Skeri yavuze ko mu nyuma yagiye arakoreshwa n'iperereza mu kuja kwerekana abandi bagwanyi bari Red Tabara bari mu gisagara ca Bujumbura. Wo bari bapfunganywe mu iperereza yatubwiye ko Gode na Skeri bari abagenzi aho mu gasho kandi ko baboneka ko batabangamiwe nk'abandi basangiye dosiye. Petero Nkurikiye yavuze ko Godi yafatiwe mu Kigobe i Bujumbura, Skeri nawe mu Kayanza. Nigeze yerekana ibimenyetso ko bari bimirije gutera amagrenade. Koko Godi na Skeri bafashwe bashaka kuzotera amagrenade canke nabishikanye mu iperereza baca bararifasha kubera iki bo batari bapfunzwe nk'abandi bagirizwa ayo mabi? Aha naho akazamwo igipfungu gikomeye cyane. Hari kandi abatama Hermes na Canisius. Ese bo baragirizwa iki? Hermes Nahimana ni umutama w'imyaka 65 uyahoze mu gisirikare cy'u Burundi, mbere yanabaye mu nzego zicungera umutekano w'umukuru w'igihugu ku ntwaro ya Perezida Buyoya. Hari haciye iminsi mike umuryango we usavye ko yotabarizwa kubera kuva afatwa ku igenekerezo ya 2025 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 umuryango utari bwasubiriye kumubona. Hermes Nahimana afise urugo mu Ngagara akagera n'utwumba apangisha. Petero Nkurikiye yavuze ko uwitwa Emery Butoyi yagezwa ko yateye grenade ku vyuma vy'amatara yari yapanze mu rupangu rwa Hermes Nahimana. Kubw'ivyo Petero Nkurikiye yemeza ko uyu mutama nawe akorana n'abatera amagrenade. Petero Nkurikiye nta cyemezo na kimwe yatanze cerekana ko mutama Hermes Nahimana yakorana n'uwapangishije. Nta na hamwe tuza abapangishije amazu baca baja gusaka bapangaye babo ngo bamenye ivyo batunze vyose. Undi yerekanywe ni Canisius Nsabimana.
uyu nawe akaba avuka ku mutumba wa Musama muri komine Kayoko mu ntara ya Mwaro, ariko urugo rwiwe ruri ku mutumba wa Minago muri komine n'intara ya Rumonge. Canisius yahoze ari umupolisi mu nyuma arapfungwa aba akivuyemo gutyo. Uyu kandi yahoze ari umunywanyi wa MSD kandi ntiyigeze asohoka igihugu. Muri Kigarama umwaka wa 2021 Canisius yaranyurujwe n'iperereza aramara amezi 4 atawuzi yapfungiwe, arahava ajanwa gupfungwa mu Mpimba mu mwaka wa 2022. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 Canisius Nsabimana yararekuwe n'ubutungane. Petero Nkurikiye yagirije Canisius Nsabimana ko ari we yakiriye Emery Butoyi mu gihe yaza mu Burundi, yongera aramuha indaro. Kubw'ivyo Petero Nkurikiye yemeza ko Canisius Nsabimana akorana n'abatera grenade. Ikindi caha ca Canisius Nsabimana nuko igihe afatwa ngo barandikiye Fokode ngo imutabarize. Pacifique Ninahazwa akavuga ko ubwo butumwa ntabwo yigeze abona, ariko ngo mu gihe bwaba bwarabayeho ntaco bagitangaje kuko ngo abarundi benshi cyane iyo bafashwe baratabaza kugira hamwe boburwa irengero bize bimenyekane ivyabashikiye. Tubibutse na General Bunyoni yaratabarijwe na Fokode igihe afashwe, kandi we nyene yahoze afata batabarizwa na Fokode nk'abansi b'igihugu. Bamwe rero mu kibazo bibaza, ese igipolisi cyo bacari kizi vyari kuba ku wa gatanu? Iki ni ikibazo abantu benshi bafise. Twaronse inahe nyinshi z'abantu baciye harya ku isoko nkuru ya kera ya Bujumbura imbere gato yuko haterwa grenade, bavuze ingene babona ko abapolisi bari biteguriye ikintu. Umwe mu batangaje umwe yatubwiye ko yaciye hepfo y'isoko kwibarabara ricaho benshi bita kuri Plaza, basanga igipolisi cahugaye. Abandi batubwiye ko igipolisi cyariko kirasaka abantu bamwe benshi bumvise grenade turitse babonye ko hariho amakuru igipolisi cyari gifise uwo munsi. Ni mu gihe ku rubuga rwa Twitter uwitwa Rutare yari yagabishije abantu uwo munsi nyene ko bo kuyibara kubera ubutegetsi bwategekanya gutera amagrenade. Urwo rubuga ntiruzwi nyene rwo. Ivyabaye kuri parike Ntahangwa ku murango wo kuwa gatanu, abanyururu 5 barobanurwa mu bandi 9 bagasubizwa mu iperereza, hanyuma bukeye bagaca berekanwa ko aribo bateye amagrenade. Birateye amakenga. Biraboneka ko umengo iperereza ryari rizi ko haza kuba ikintu uwo munsi, maze bukeye rikaca rironka abo ryerekana. Ese uruhara rwa Red Tabara mu vyabaye ni uruhe? Igihe haterwa grenade ku vyuma vy'amatara mu Ngagara, urubuga Rumanda rw'umenyesha makuru Emile Ntibasumba rwaravuze ko vyoba vyakozwe na Red Tabara. Uyu mumenyesha makuru ngarizewe ko vyoroshe ko yamenya amakuru y'uwo muhari. Wafashwe yagirizwa gutera iyo grenade Emery Butoyi, arikekwa ko ari umunywanyi wa Red Tabara. Twarabajije abamuzi yava muri komine Mbuye ho mu ntara ya Muramvya, batubwiye ko amaze nk'imyaka 2 atawuzi yo yagiye. Bamwe bavuga ko bafise amakuru ko yoba yari muri Red Tabara. Nta cemezo cyavyo twaronse. Bino birimwo ibimenyetso ko Red Tabara ishobora kuba yarakoze ico gitero. Ariko igitero cyo kuwa gatanu uheze cyakomerekeje abantu 38 kirimo igipfungo cinshi. Petero Nkurikiye ntigeze avugwa ateye grenade. Ivyabaye kuri parike ya Ntahangwa uwo munsi ku murango, inyifato n'abapolisi imbere yuko iterwa ku banyagihugu vyose bigatuma umuntu yibaza vyinshi. Ese ninde koko yateye iyo grenade? Intumbero yiwe ni yihe? Yoba Red Tabara yashatse kwerekana ko hatamutekano uri mu Burundi? Ese ryo bari iperereza ryashatse kongereza ivyaha rishira kuri Red Tabara? Ubutegetsi bwa bushaka kwibagiza ibibazo by'ubukene n'ivyo byankenerwa mu Burundi, maze bugashira abarundi mu bibazo vy'umutekano. Eso bari uwundi mugwi w'abasindede FDD bagwanya Ndayishimiye wabikoze nk'uko bamwe babivuga. Abantu igipolisi cerekanye ni Vena Buhungu, Emery Butoyi, Godinda Kengurukiye, Canisius Nsabimana, Elimes Nahimana ndetse na Skeri Mpawe n'Imana. Ayo rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari washina ko kugira ngo tucikane nadushikiriza, usangize kandi n'amakuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhoza TV Imana bahezagire.